Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubutegetsi bwa CNDD FDD buraganisha he igihugu? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye n'abatwara igihugu c'u Burundi bahisemo gutura igihugu mu manga, aho abarundi babayeho mu mwiheburo, bakavuga ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bukwiye kuhava bukagenda kuko ntaco buriko buramarira abene gihugu. Umwaka wa 2025 ntuzoroha mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba, biratangaje kandi biranababaje ku rugero rukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye yakwegeye Uburundi mu ntambara abarundi badatahura, ndetse akaba ari intambara Uburundi bumaze gutakarizamwo abasoda batari bakeya, kugeza naho ubu tuvugana igisoda c'u Burundi kimeze nkaho cyasambutse kuko cyamaze kwigaburamo imirwi ibiri. Bamwe bakabona ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye akora ari nko gutokesha igihugu, mu gihe abandi babona ko byanze bikunze Ndayishimiye yagambaniye igihugu ku rugero rukomeye cyane. Si bidushaka kugaruka ko, ariko biraboneka neza ko igihugu c'u Burundi kimaze kugwa mu manga ikomeye cyane. Abategetsi bakomoka muri CNDD FDD aho gukora ibitunganye ndetse no gukora ibiteza imbere igihugu, ahubwo nyabona bibereye mu kurwanira ibibanza ndetse no kudadazanya nk'uko bakunze kubivuga. Uyu munsi ndi kuri yo nta murundi uzi ko yoba agihema umwuka w'abazima canke se yoba yaramaze gupfa, byose kandi bikaba byarakozwe n'abategetsi harimwo na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe, aho amakuru adushikira avuga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo yarozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Aya ni amakuru ari kuvugwa. Ibibazo ni byinshi mu gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye icyo ariko arakora ni ukwigendera mu ndege, aho we n'umutambukanyi we bariko barazenguruka isi yose barya amadolari ndetse bakoresha amafaranga mvamakungu, mu gihe Uburundi bukenye amafaranga mvamakungu ku rugero rukomeye cyane, kugeza naho igitoro kitakiboneka mu gihugu. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba aturuka mu bihangange, ndetse tukaza no kugaruka ku myanzuro igenda ifatirwa Uburundi kubera uburongozi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi bikaba biri kugira ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu bato bato, naho Perezida Evariste Ndayishimiye we yibereye mu nda y'indege, aho azenguruka isi yose ari kumwe n'umwamikazi we Angeline Ndayubaha. Byose nyine mugiye kubikurikira mw'idonido ry'aya makuru. Uretse ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umwaka wa 2025 ntuzoroha mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ikigega c'isi yose FMI yacara gihagaritse amasezerano y'ingurane y'imiliyoni 200 z'amadolari cohaye Uburundi mu kiringo c'amezi 40. Muri 2023 iyi ngingo yo gutanga iyo ngurane yari yanezereye cane abategetsi b'u Burundi. Yari intsinzi ikomeye yo kungururira Uburundi amafaranga menshi y'abandi bafasha igihugu. FMI ifashe iyi ngingo kubera hari ibyo abategetsi b'u Burundi banse gushira mu ngiro, nko kugabanya agaciro k'ifaranga ry'u Burundi bakarijanisha nuko rivunjwa kuri marishe ntwari. Muri Kigarama iheze, Perezida Ndayishimiye yarateye akageri FMI avuga ko yironkeye ahandi azokura amahera. Iyi ngingo ya FMI ituma ni banki y'isi yose, Banki Mondiale, ica ihagarika ifaranga yategura guha leta y'u Burundi ngo ayifashe mu migambi. Iyi ngingo ya FMI ishobora kugira ingaruka zikomeye no ku biganiro leta igiranira n'abandi bashobora kuyifasha, na cane cane ibihugu bya Buraya. Imbere ya 2015 ubumwe bwa Buraya nibwo bwari imbere mu gufasha leta y'u Burundi mu mafaranga ikoresha ku mwaka.
icizere c'amafaranga yavuye mu butare bwa Kongo nayo nyine caraheze. Mu ntambara Uburundi burimwo muri Kongo, Perezida Ndayishimiye yari yakoze idiri rikomeye cane na Perezida Tshisekedi. Perezida wa Kongo yari yemeye Evariste Ndayishimiye ko ashobora kwigizayo M23 agashira aho bita Rubaya ariwe azoca yimba ubutare na cane cane bwa Koruta, akabushora hanze y'igihugu, agaheza akaba ariwe ahemba abasirikare biwe, akongera akayakoresha mu guteza imbere Uburundi. Ubwo butare busanzwe buronderwa n'isi yose. Icizere cyo gufata Rubaya caraheze kuva M23 yirukanye abasoda b'u Burundi muri Ngungu, ikabaka ibirindiro byose bari bafise muri Nord Kivu, mu nyuma igafata n'igisagara ca Goma. Abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo barkwandikiye ko bafise ubwoba ko Perezida Tshisekedi ashobora no guhagarika gutanga amafaranga yo kubahemba kubera ibyo bari bamwemereye byose byananiranye. Ndayishimiye yari yemereye ko abasoda b'u Burundi bazosunika M23 gushika ku rubibi rw'u Rwanda, bikenewe bakanabandanya gufasha FDL kwinjira gutera u Rwanda. Muri 2024 Kinshasa muri Kongo, Perezida Ndayishimiye yari yatangaje icese ko azofasha urwaruka rwo mu Rwanda gutembagaza Perezida Kagame. None byarangiye ku wa gatanu uheze, Perezida Ndayishimiye ariwe atabaza amakungu ko u Rwanda rwimirije kumutembagaza ku butegetsi. Amafaranga yahora ava muri Somalia nayo arahagaze. Kuva mu kwezi kwa gatatu 2025 ingabo z'u Burundi zahora muri Somalia nazo zizoba zitashe zose. Aho muri Somalia Uburundi bwari bumaze imyaka 17, muri iyo myaka yose amafaranga akoswe ibigwanisho, amafaranga akatwa abasoda n'ayandi menshi Uburundi bukurayo ntiyigeze yinjizwa mu mafaranga leta ikoresha, ntiyigeze anakoreshwa mu kugura ibikoresho bigezweho bya gisirikare. Aya mafaranga yagumye aribwa n'akarwi gato cane k'abategetsi bari mu gihugu c'u Burundi. Mu bitumye Uburundi bwirukanwa muri Somalia harimwo kuba budafise ibikoresho bya gisirikare bikwiye byotuma bushobora gucunga neza akarere bwobaye bujejwe. Ayo rero ni ayandi madolari menshi Uburundi buhombye bwahora bwinjiza buri mwaka. Albert Shingiro avuga ko amafaranga yahora ava muri Amerika nayo agiye kugabanuka cane. Umushiranganje Albert Shingiro yavuze ko aherutse kuganira n'userukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi. Mu byo baganiriye harimwo Amerika igiye kugabanya amafaranga itanga mu bihugu bya Afrika. Shingiro yishuye ko Uburundi atamakori butanga muri Amerika yotuma buguma bufashwa. Aya ni amakuru menshi mabi mu by'ubutunzi, mu gihe amafaranga mvamakungu yari asanzwe akenye cyane mu Burundi. Igihugu ntigishoboye kugura igitoro gikwiye, imiti n'ibindi byinshi byankenerwa. Ibintu bishobora kuyangara rwose uyu mwaka wa 2025, mu gihe leta y'u Burundi isanzwe itemera guhanurwa. Inyishu Evariste Ndayishimiye na Reverend Kuriyo bari bamaze iminsi batanga no gucukura ubutare bwa Murehe mu Kirundo no gutera amavoka menshi azimbuka mu myaka 5. Umwe mu bategetsi bakomeye cyane muri leta y'u Burundi, ndushimye kuvuga izina ryiwe, we avuga ko ibyo byose ari amajambo yo gusinziriza abarundi. Uyu mutegetsi wo hejuru avuga atacizere na gitoya abona muri politiki ya Perezida Ndayishimiye. Hagati aho Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe baraye bafashe urugendo rubashikana muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho bavuga ko bagiye mu masengesho y'iminsi 2. Ududolari na dukeya turi mu kigega c'u Burundi babandanya kutununuza mu ngendo zitumvikana ndetse zidafise n'ico zimarira abene gihugu. Ibi ni bimwe bamwe n'abandi bemeza ko ari byo biriko birahombya igihugu c'u Burundi ku rugero rukomeye cyane, kuko ibyagateje imbere igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi we bariko baririra, bariko baragenda ataco bibabwiye.
hari hasohotse ingingo y'agacamugongo aho ikigega c'isi cari gifashe ingingo yo gusubiza inyuma ingurane y'imiliyoni 200 z'amadolari yari yemerewe leta y'u Burundi. Byavuye ku ngingo kumanura agaciro k'ifaranga ry'u Burundi leta yanse gushira mu ngiro. Hariho bamwe mu Barundi ubumvirije wogira ko bashimishijwe n'iyo ngingo kuko ku bwabo ni igihano leta ironse, ariko zimwe mu ngaruka zayo nuko iyo leta itaronse bene izo ngurane canke imfashanyo amafaranga ikenera gukoresha ica iyakura mu banyagihugu mu kuduza amakori menshi ashoboka, kandi abarundi basanzwe bugarijwe n'ubukene. Naho woba utari mu gihugu wibwira ko izo ngaruka zitazogushira iyo uri. Mu Burundi turahafise abaryango benshi bakorwako n'iyo ngingo. Mu ruganda rw'ikinyamakuru cyacu tugerageza kubaronderera amakuru atari ayo kubaca intege ko buca bupfira rimwe, ahubwo turacengetera kugira tumenye izo ngorane zizanana n'icokorwa hamwe abo byega bashoka ko bihinduka. Tubwire abanywanyi bacu n'abandi babyumvireho. Bivuye kuri iyo ngingo ya FMI twaragerageje gutohoza ibyabaye ngibi bimwe mu byo tumaze kumenya. Isoko ryacu ryatubwiye ko ingingo yaraye ifashwe na FMI abategetsi bari bayiteze, kuko mu kuja gusinya ry'amasezerano yo guhabwa ingurane haba harimwo ingaruka zizokurikira mu gihe uba utashize mu ngiro ibyo usabwa. Mu ntango Evariste Ndayishimiye yarabanje arateguza abarundi ababwira ko ibanki y'isi yose hamwe n'ico kigega mpuzamakungu bari bamutegetse ko yomera ibyo abaryamana bahuje ibitsina kugira bamuhe amafaranga. Ngo yaciye abyanga arico gituma badashobora kumuha amafaranga. Yashatse amafaranga niyasubira inyuma abarundi bazotahure ko yanse kwemera uwo muvumo, kuko bizwi ko abarundi benshi uwo muco batawerekwa. Ubwo ni ubwangushi. Kenshi ibyo abategetsi bavugira mu binyamakuru ku mugaragaro biba ari ububeshi bwateguwe neza bwo guhamika abanyagihugu, kuko bazi ko benshi batwagwa n'amarangamutima. Mu by'ukuri leta ubwabo niyo ituma ifaranga ritakaza agaciro, kuko hari abategetsi benshi bagenda bagatora amafaranga mvamakungu mu banki nkuru BRB bitwa ko bagiye kuyaranguramwo ibyankenerwa hanze y'igihugu, ariko bagaca bayajana ku isoko ryo kuvunja amahera ryo mu kinywabi. Muri ico gihe baca babuza amabanki gutanga ayo mafaranga mvamakungu ku banyagihugu bayakeneye, kugira bose baje kuyaronderera kuri rya soko ryo mu kinywabi bayabahe azimvye. Bobo abo bategetsi batora ku giciro cya BRB kiri hasi, bagaca baja kuyagurisha kuri rya soko ku giciro gikiri hejuru cane. Umunyagihugu arinze agura rya faranga mvamakungu rizimvye, bisigura ko n'ibyo azozana abikuye hanze bizoba bizimvye. Iyo ibidandazwa bimwe bizimvye n'ibindi birakurikira, gutyo abanyagihugu tukisanga ubuzima bwazimvye. Urya nyinshi muri izo nzu zivunja amahera ni zabo bategetsi abatemeye ko bakorana baca bugarirwa. Ayo mafaranga mvamakungu rero FMI canke ibanki y'isi bazana bakayacisha mu banki nkuru BRB aca akoreshwa muri ubwo buryo. Nico gituma leta isabwa ko ivunjishwa riri kuri ya masoko irihuzwa n'iryo muri BRB. Abategetsi baca babyanka kuko za nyungu ntazo basubira kuronka. Aha twese tuca twumva ko leta ubwayo ariyo iriko iratuma ifaranga mvamakungu ritaboneka, kuko ibyo bikorwa bihungabanya ayo mahera, ariko aribo babikora. Nibo nyine badandaje kugira FMI isubize ayo mafaranga inyuma, kugira ngo bo bagumye bakore ubucuruzi bwabo. Ibyo byose bikerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD icyo bumariye abarundi ari ukubata mu manga atacindi bumaze. Aravuga ko ikibazo cy'igitoro cabaye akananira abahinga. Ihimbawe amakuru dufise avuga ko hariho abantu bibanga bazwi n'inzego z'igihugu basanzwe banyegeza igitoro bakaza baranyegurura gike. Ayo makuru avuga ko barya twumva birirwa barafatwa ko
bakinyegeje bazi ko batazwi na sisiteme yene gutegura ibyo bya mbere. Amasoko yacu abandanya avuga ko zijya ngingo zo kuzana ubuhinga bwo kunywera ko igitoro bwazanywe kugira haronke igitoro imiduga mike ikwije ibyangombwa iyindi igume ija kukinywa kuri magendu. Ati none mu bihe nk'ibi by'ikena ry'igitoro niho hazanwa ubuhinga bushasha bwo kunywa igitoro harinze haba abakinyegeza ariko bakiguze wewe uca usubira kuzana ikindi byihuse kuko amafaranga uba wayaronse ugasubira ukakigurisha neza, bamwe bakakinyegeza ntibaronka uko badandaza kwabo. Ry'amajambo yose umukuru w'igihugu aguma avuga ko hariho ibihangange bimwegereye biriko biratoba ubudandaji bw'igitoro n'ibindi bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, no guhuma amaso abarundi kugira bibaze ko hari ico ariko arakora. Mugabo nta munsi n'umwe arigira canke azigira avuga kuko n'urukino rwa politike bazinanyemwo. Abo tubona bahagararikwa ni ababa bakoze ku gatwe kabo atari sisiteme yabatumye. Gihinyuza ayo makuru turiko turaronka avuga ko hamaze kwibonekeza abagwizatunga bo mu gihugu ca Tanzania na Kongo biyemeza kuzana igitoro mu Burundi bagaha ibituro sitasiyo byose biri mu ntara zegereye ibyo bihugu kugira intara zo hagati mu gihugu zice ziroherwa kunywesha muri izo zaronse, kandi abo bagwizatunga baremera ko bazoriha ikori risabwa, ariko abategetsi barabyanse. Hariho abarundi bari yunguranganyije bamwe bashinga amashirahamwe mato mato agurira igitoro mu miduga ifise ibikono by'igitoro bito bito, abandi bakizana mu mabido bakiguze ku bituro byo muri Tanzania canke muri Kongo, ariko bose barahagaritswe bamburwa ibikoresho n'umutahe. Ico gihe abarundi benshi barababajwe n'izo ngingo kubona igitoro ku bituro bitandukanye atakiriho, ariko hageze abacizanira bagaca bafatwa nk'abamenja. Ni gute umuntu yohungabanya ubutunzi kandi ariko agerageza kuzana ibyankenerwa byabuze? Amakuru y'incamugongo twaronse avuga ko abategetsi bo hejuru b'u Burundi baba basabye abo muri Tanzania kudasubira kwemerera abarundi bahora baja kuzana igitoro muri Tanzania mu mabido. Ibyo bikaba byatumye igitoro gica kiduga ku isoko ya magendu aho gisanzwe kiboneka. Bivuze ko leta ariyo idashaka ko igitoro kiboneka babibona. Ikibazo cyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ni umusaraba uremerereye abanyagisagara bikoreye, ariko ababijejwe babigira babibona. Benshi mu bazi umukuru w'igisagara ca Bujumbura General Jimmy Hatungimana bamuzi nk'intwari, umugabo atahura ingorane zabo arongoye bisunze ukuntu aho yarongoye hose ikibazo kivutse yagitorera umuti, ariko ntibatahura ingene byamunaniye gufata ingingo yo gusubira kurekura amatukutuku, amamoto n'amakinga ngo asubire kugera mu gisagara hagati kugira aze gufasha mu kunguruza abantu. Amakuru dufise avuga ko abamukurira bamubujije gufata iyo ngingo nubwo amaze kuyisaba inshuro nyinshi. Inkuru zivuga ko hari umunsi General Gervais Ndirakobuca yari yavuze ko aza gusohora iyo ngingo kugira abanyagisagara basubire boroherwe mu kwiyunguruza. Yari yabisabwe na bamwe mu nshuti ziwe bafise abana bigora kuja ku mashuri. Ico gihe ngo ibibazo byo kw'ishuri byakozwe nabi kubera abana bacererwa cane, ariko ngo bararindiriye iyo ngingo barabura. Bamwe yabishuye ko ico kibazo kimurengeye. Ni igitangaza kubona isukari ikoreshwa mu Burundi isigaye irangurwa hanze mu gihe igihugu cari gifise uruganda ruyihingura atatundi twigoro tubayeho. Umukuru w'igihugu yarinamuye afata ingingo yo guhagarika ishirahamwe Susumo, asigura ko ritagishoboye guhingura isukari kuko ibyuma byose byashaje. Gusasa ntibisigura upfa, kandi icapfuye kirakorwa. Amakuru dufise avuga ko abamukurira muri systeme bamutegetse kugara Susumo kugira isukari ive hanze izimvye. Ngiyo impamvu isukari yavuye ku 3,500 isimbira ku 8,000. Susumo nayo irangurira hanze nk'abandi ikayitekera mu mifuko yayo.
Ishirahamwe Regideso rigihabwa umuyobozi mushasha yaje atanga ibyizere ko hagiye guhinduka ibintu byinshi, ariko gushika uyu munsi twama duhura n'ingorane zikomeye cyane. Hari na bamwe mu rwaruka tuguma tubona hirya no hino mu gihugu baguma berekana ko bafise ubushobozi bwo guhingura umuyagankuba, ariko nta mutegetsi n'umwe araza kuraba izo ngabirano ngo bazishigikire, bose bifata nk'abatabibonye. Amashirahamwe yo gutumatumanako amakuru yose wogira ngo yarahombye bivuye ku kuntu asigaye atanga serivisi zigoyagoye. Abarundi benshi barumiwe babonye ingene umukuru w'igihugu yamaramaye mu nama y'abakuru b'ibihugu yariko ibera ku buhinga ngurukana bumenyi, aho byacikagurika. Benshi babona ko aca afata ingingo zikomeye kuri ayo mashirahamwe, ariko nta cahindutse. Hariho inama yega ico gisata iheruka kuba hagufata ingingo, abategetsi bari bahari wamengo bariko basokoranya nayo mashirahamwe. Biboneka ko hariho abategetsi barakera akaguma akora nabi babibona. Amashirahamwe nka Rukomo, Parisemo n'ayandi bagiye abahinga mu by'ubutunzi baramaze gutanga inzira nyinshi z'ibyokorwa kugira ibibazo by'ubutunzi bitorerwe umuti, ariko abategetsi womenga siho bari. Nubwo tutobibaza abize, n'abanyagihugu bato bato barakubwira bimwe mu byo babona byokorwa kugira ingorane zimwe zimwe zive mu nzira. Mu bihe nk'ibi leta yocira igabanya amafaranga ikoresha, ahubwo ikaguma yongeza uburyo ikoresha uko umwaka utashe, iyakuye ku makori ica yongereza. Ubwo amasoko yacu ngo systeme irongoye igihugu nakabigira kabizi karya imboga karitse. Hari inkuru zivuga ko hari urukino rwa politiki rwo kwerekana ubugabo hagati y'iyo systeme itegura igategeka ibiba, hamwe na bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe nayo. Abanyepolitiki batavuga rumwe n'iyo systeme ngo baba babwiye amakungu ko CNDD isigaje ikiringo gito igatembagara kandi bazoyitsindira mu matora. Barijeje abanyagihugu babo hirya no hino mu gihugu ko bagiye kubatabara mu ngorane barimwo. Ibyo twarabibonye aho benshi mu Barundi bari inyuma y'abo banyepolitiki bari bizeye ko bagiye gutabarwa, ariko inkokora zikaba zacitse babonye za ndongozi zabo zitemerewe kuja mu matora. Amakuru adasanzwe dufise muyo tumaze imisi tubasangiza avuga ko abo bagabo barongoye systeme bababajwe n'imvugo ya bamwe mu banyepolitiki bavuga ko bashobora kukiza igihugu ubwabo bonyene badakoranye n'uweriwe wese yigeze kuba muri CNDD-FDD naho yoba ari intungane nabo. Bavuze ko nibo abo banyepolitiki bavuga ko bashoboye by'ukuri hari ico bashoboye, nibahagurukiye batabare abanywanyi niba izo ngufu bazifise koko. Muri iyo systeme bavuga ko mu gihe umugambwe CNDD ugifiswe n'abagabo bavuga rikijana, nta wundi n'umwe ashobora kugira ico akoze ku buzima bw'igihugu keretse ubwabo babishatse. Bivuga ko igituma ibisata byinshi bya leta byahawe abasirikare ari ukubera muri systeme bashatse abazokurikiza amategeko uko atanzwe. Twisunze aya makuru biboneka ko Abarundi turiko turapfindanirwa ko nka za mpuzu za Yezu Kristo tuzira abapfa ubuhangange ubugabo. Umuti ari kure niko bene ububasha badashaka guhindura ibintu. Gusa Abarundi ubwabo turafise ubwenge n'ubushishozi, duhaguruke duhindure ubu butegetsi bwa CNDD-FDD.